Zuru. Frank arambajije igihe ubona indirimbo ifuswe ko wari wanakoze clip utanamenyereye uvyakiriye gute? Bro, urumva abajournaliste b'abarundi cyo ndabangira ngo wari warakoze na clip utamenyereye. None yabeshe je nkoresha dokomo nari nagiye imbere ya kamera noneho bahita bayifuta. Ngira ngo bavuze umuntu ntabwo akwiye kuja muri video nziza. Ifuye ko aja mu za dokomo. Ijya ndirimbo byarambabaje kubera ko hariho energy yanje nari natakaje, hari umwanya wanje, hariho n'amahera yanje kuko uko biri kose na general dépensije. Ko biri kose ari ibintu nyene umuntu ateza. Ego Alvin niwe aba ari chance gukora ibintu byinshi mugabo naje ndagira ico nkoze kugira ngo igikorwa kimere neza ko tuba tugisangiye. So byarambabaje mugabo ni kwisimera isiragoyesha nuko bimera tu niyo mpamvu twadesize gukora iyindi kugira ngo ize none hata n'induru na zimwe zirimwo abakunzi bacu banezeho. Ariko abo ari comment iwe ntabonye neza baciye usamanza. Wabasha kubishura nta kibazo Elisha avuga ibintu byuko ashaka ko tusubira kubonana mu ndirimbo na Melanin. Nabonye izina Melanin gusa ndazi ko abashaka ko turirimba. Kandi jewe sinijya rya mbere ngiye muri clip Frank. Jewe natanguye nkora clip kuva kera muri We Love Music. Abo nagiye muri dokomo mu nyuma ntanguye abakoresha telefone. Fernando niyo musani wa mbere noneho nagiyewe nicara hasi nkavuga ati uyu mujama ibi bintu abigenza gute? Uyu muntu ankubise inyendo ninde? Niri Sharon. Manigana cyangwa ikindi kintu. Fernando amaze kusiga ibitsindo bine. Wavuze? Hari wabagiye ko channel ya We Love Music twayihevye. Oya bro, channel iracyahari kubera ko anytime urashaka kubona ikintu kijya ko kubera ko turafite indirimbo ziri muri stock twakoze kera kandi dushobora no gukora n'izindi pourquoi pas. Rega na point finale yagiye ko man. YouTube channel nishobora nubwo twoba tutosubira gukora ikindi gikorwa YouTube channel iteza kuhaguma kubera ko ni uragisha noneho ariko arabaza impamvu ya ndirimbo yavuye ko Alvin yarabivuze muri video yakoze yarasiguye byose ingene vyagiye biragenda muri make bananiwe guhuza bicare bayage bahuze so kubw'ivyo rero umwe afata ingingo yo kuyifuta. Zitatu amacho tubabwira rero inkuru shasha sivyo. Yeah, let's go. Okay, je nyanda kurunkiye nuzenya wocu shonda accept. Voilà nayibonye it's okay. Natanguye kubimenya bose nakubona rero. Voilà, ari twatanguye. Ariko dushaka ko abantu bose dushaka abantu bose bagutamo wewe. Ndawe, ufite nicyo kintu shaka ko abantu baza kwakira. Pisige noneho twatanguye kabisa. Guys, abantu bose ari on my side twatanguye imbere yuko twa inkuru shasha ya jewe na DJ Fernando about our new song. Noneho turashaka kwanza ko mutwereka urukundo abantu bari kuri side ni benshi abantu 50 ubunyene ufite abantu bangaye wa DJ Fernando 33. Okay, bariko baraduga bariko baravyonje bazi wawe. Okay guys, noneho jewe ndashaka ndabe urukundo abantu baza gukoreka kubera yuko ni iryambere uje ngaha kandi azi ko ufite abafana benshi cyane muri iyi mihanda. Noneho sike je vais ici ndashaka kuraba urukundo bagufiseko. Ndiko ndabibona nyene baguma bagira. Sigurira rero bro, sigurira. Uzuri reka kuzuri bagira ko ndumuturage. PCK, hapa manake hapa tuko tunalani mimi na Fernando, manake hapa sasa nikoneshana nani mkali. Yes, yake watanani. Sister ashanitupa yemo maua. Nimbe PCK. Sister wangu. Sister nice. Nice. Yeah. DJ Fernando sha. Ngoririmba. Kare. Umusani nguyo ngaho. Noela, thank you. Noneho abantu jesha kubona abakunzi bawe kabisa ingene bazaguma bagutamo. Ariko bariko baragutamo ndiko ndabibona.
ndiko bariko ndabibona ko baranamumenya. Tilo guys tugira dukine match zitatu jera DJ Fernando turabuza gusinda uwundi hama after jewe hama after cyo tubabwira rero ikintu ijambo nyamukuru ryatuzanye let's go. Voilà guys ndashaka umuntu umwe antaka rose uranga ahantu hari amaroze noneho acagutamo abantu batatu batandukanye akagwa amaroze Wa kabiri, wa gatatu. ariko abantu babanamo man Gurost welcome Honorine welcome ari aratwica noneho hello Bro, uri kurarenga man. eh Ako nakubwiye bro ko uri umuntu wo kuri TikTok man. oya abantu baza kuza Fernando ariko rujate urumva iyo umunyeshuri mushasha aje ahantu swati baramunyuzura sivyo ariko kumengo nawe nyine abantu bariko gutamu thank you Cedric thank you so much Biko biraza bro. ego none ndashaka ko bikomeza biza dukina jeux zibiri hama after tubabwire ivyerekeye new song yacu sivyo none thank you so much Cedric thank you boys thank you kuna abantu bariko gutamu Biko biraza man. Thank you so much guys. Thank you. Bro. Cedric aranyica wallahi. Abantu bariko baragutamusha DJ Fernando rabo nyene unsumvye. Urumva rero ko uri umustar urumva usanze mu mihanda yanje urankubitiyeho. None gishaka urumva? Il faut qu'on nous faut qu'on partage live na jewe kuri Facebook kugira ngo abantu bose bashobore ATM machine kugira ngo abantu bose bashobore kuza ndashaka partage Okay. Thank you African Queen. Fernando, ako kumengo barakwisha baguma gutamo cyane. Mimi niko naangalia tu. Thank you. Unaona ngaha hejuru Fernando. Guys, asante sana kabisa. Bisigura aranko ngaha wewe wandushije. Uri kurandusha. Ndabibona à gauche à droite ndabona amanuzi. Natanga kubibona bro. Okay. Mugabo urumva je nteza gusinda kubera sindakurusha cyane man. Baya imihanda ni yanje mugabo nawe ushaka kunsinda kubera ubustare urumva mu bwa abantu bazitare twatubatsinye. Ushaka kwigisha umuntu akakurusha n'ivyo umwigishije bro. Kandi ko urabona n'abafana bawe benshi bari kuri side yanje Fernando aye baguma bazi wanje gukomanta uriye kubuzi wawe. Guys snipe ari thank you guys snipe. Uransinze noneho ngaho wansinze bro. Mazi asante sana kweli uyu mu MVP wawe nizo. Okay let's go again. Tukinya kabiri hama cyo tubabwira rero ijambo nyamukuru. Okay. Précieuse on my side. Guys, mawako nabazanye DJ Fernando. Namubazaniye Kiki, thank you so much. Nabazaniye DJ Fernando kugira ngo mushobe kumuha ikaze kuri TikTok. Je namubwiye kabisa bro, urazi kuririmba, urakunzwe cyane, ariko sashike kuri TikTok yari community y'abarundi ikomeye cyane kandi supportingana. Ndasavye kabisa uzoze ubaramuse hama kumbure uzobona ko ari abana beza hama noneho muzokomeza muvugana kuko iyi mihanda kabisa umva irimo abantu baba supporta cyane barantayemo none ikintu ndakwica African Queen bro. Unyishe man. Alice thank you biranyice ndakwisha ariko wihangane c'est comme ça nawe wo mukanya ndazi ngabo baraza kunta moto banyice abantu bawe ariko wihangane kubera yuko je namaze ko natsinze ijya mbere icizere cyaje man. Wansize kimurumva nta kibazo ngo ça va mon frère moi je suis thank you so much thank you Alice bro kuko umunyikire ngaha man. Thank you guys. Mwandaye mbona. Takwicha.
Guys, wallahi DJ Fernando. Guys, ndashaka abantu bane please. Abantu bane. bro. Thank you Cedric. Jewe imihanda ni yanje braz. Mfise famille. Mfise famille niyo mpamvu bigoye ariko wihangana. Aze muntemo kabisa. Yes, guys, tugeze kuri Fa3 rero umuntu aza kuma gifts yari yose yaza kuca yigira. Hama guys ni je yanyuma, hama cyo tubabwira icyatuzanye ngaha amapara pre cyo dukomeza kandi dukina nakaje kamwe hama tujye twagiye. Mbwa DJ Fernando namuzanye ngaho kugira ngo nshobore kumupresenta famille nshasha kubera yuko ari abantu batabazi nyene ko community iri kuri TikTok ari community y'abarundi canke even abandi bose nyine bakunda umuziki ndubundi babari ngaha kandi basupportinga bikwiriye rero nacinambye ati Fernando ifu ko uza nayo nyene bakubone muri myiza ukora ibintu byiza gasubize kuri Fa3 ubuse gift yari yose ashaka kwintamo nawe usigaye uzi Fa3 none thank you Raoul Muntemo ngeze kuri Fa3 nawe usigaye uzi Fa3 bro class. Cedric thank you Raoul thank you la famille Musi gukina nzokwica kana Muntemo guys ngeze kuri Fa3 hasigaye 26 secondes. Uri Fernando usigaye uzi Fa3 la wewe Bro kugira unshikire guys Muntemo hasigaye 14 secondes. Muntemo ngeze kuri Fa3 guys. Thank you Cedric, thank you, let's go. Sana zo jewe ndi inshuti yanyu kuva ndakwica ngeze kuri witi Alice Kasongo bo urumva aha ura igisindo cya mbere wansinze aha natubwire tuko turakunyuza tuko turakubwira ati petit nimba twagwa hiye igisindo cya mbere sivyo wari wanyereke twakubabari. Ça va mon frère. Guys, thank you so much. Thank you for support zanyu. Wallahi turashimye cyane. Turashimye cyane byimva mutima kabisa ku support yanyu guys. Ça fait zemba ntagiye kuri dossier. Muntemo sigababya baragutema kumenga uri kuraduga cyane. wansize sana. Nagusize sana mutama jiwe rega imihanda ahari famille muta ahari famille kabisa kese ndayishuriye nkabwiye ati mbega none ko Lisharoni yavuze ngo agira za gutemo yaje final makuru sadia. Thank you guys, thank you guys, thank you for the support. Thank you guys. Time to snap. Alicia, thank you so much. Thank you Allah. Don't give up bro, don't give up. I was one akantu kawe kazuko wasize kimwe na ndagusinze. C'est bon. Guys, thank you so much. Thank you kabisa. Bon, reka rero sasa rero turabituvugane nabo gato sije none Fernando. Ariko mu mwanya tuko turavugana bashobora no gutama ama gifts tu. Cyane nous yesizi yuko Fernando wewe hari ikintu ushobora kubwira community nga pour le moment kubera yuko abari abantu benshi cyane baba supporter kandi urumva wowe uri mushasha ifuye ko tukwakira. Le sujet c'est quoi? Le sujet c'est nous allons parler à propos de notre nouvelle chanson. Iza gusohoka bientôt. C'est pour ça on est ici. Tuza kuvuga aussi now about music yacu y'u Burundi n'ama challenge umuntu tuba ducamo tu atandukanye. Kwa ko murabizi nyene music yacu ama challenge ducamo ni menshi cyane. C'est twebwe aba artiste urumva namwe ibyo abafana canke inshuti y'abagenzi yarigemo mushaka aba artiste banyu kubapoza des questions zitandukanye. Rero ufite on est ici
Fernando c'est pour ça namuzanye ngaha kugira ngo mushobore kutubaza ko ndabizi yuko mufite ibibazo byinshi byo kutubaza. Fernando baza kumura ama commentaire yawe kuko ivyo baza kwandika hiyo n'ivyo baza kwandika ngaha nibiza kuba the same. Urumva? Rero guys ako kubego imyimanzi kwirakureze cyane. OK. Murumva rero guys voilà c'est pour ça namuzanye Fernando ko turafise ikintu twashaka kuvugana namwe kuvyerekeye indirimbo nshasha yiwacu igiye gusohoka. Voilà Fernando just ndibaza yuko ushobora gutangwa nimba ufise icyo ushobora kuvuga manu natwe twa tuja ku idonido ya ivyerekeye isonga yacu. Voilà Icyambere kandi baramutse kwanza community yo kuri TikTok kubera ko muranza ngaha juste nshiramo aka video ka challenge indirimbo yanje nkaca ncika sinsubire kuraba ibikurikira canke iki. So icyambere big thanks ngere mwitanga mu kuduteza imbere. Novuga ko mu bintu binkorera promotion nini cyane mu muziki wanje harimo TikTok. So rero kuba ntari bwaze kubavugisha I'm sorry mugabo ntibiti gihe bana ko namaze kuza kandi nibaza ko nzobandanya. Alvin yanyije mu muji nzobandanya nza. So icyambere ni kubashimira hama icya kabiri naco ni kubabwira ko mu bandanya mwitegura kubera ko mfise ibikorwa byinshi nabateguriye no mwaka. Nibaza ko indirimbo ya mbere ari iyo tuzoba turi kumwe na Alvin turaza kuyigaruka ko avant yuko ibikorwa vyanje bizoza. So ndabafite ibikorwa bimeze neza mu bandanya munkurikirana mu bandanya mu supportinga ego no vuga nivyo sino bisigaye turaza kubandanya tuyaga. Guys voilà nguyo Fernando Davis ni abantu benshi cyane baramaze kumusaba yuko ndamuzana ngaha. C'est pour ça navuze ati mbere yuko dusohora canke tubabwira ivyerekeye indirimbo yacu fuko ndamubazanira kumbure mu mufisi ibibazo byinshi mushaka kumubaza. Abantu bashaka kumubaza des questions kugira ngo ashobore kubishwa amashaka kujya kuri kuma commentaire yiwe ko uza kwandika ikibazo ngaha naza kukibona naza kukibona bisaba yuko aja kuri ya side yo kugira ngo ashobore kukubaza hama aze kumwishura. Thank you Alicia, thank you so much. Murumva rero je ndibaza yuko ikintu cyambere no tangura kuvuga nuko no je kuri side no mushimira Fernando kubwa ingufu akomeje akoresha kuri muziki ndundi ko murabizi yuko ibikorwa amaze gukora n'ibikorwa byinshi kandi bitandukanye kandi n'ibikorwa birepresent igihugu even mu mahanga. Rero des fois umuntu amugize ukuri tu even iba ari umu artiste mugenzi wawe urafise kumubwira kabisa ibintu uri kurakora ni byiza cyane kumbure ukomeje uko urashobora gutugurira inzira twese abantu abandi mukora bimwe kugira ngo dushobore kugera kure natwe. Thank you so much guys. Ndabizi ko ari abantu bashaka kumenya ibintu byinshi cyane kuvyerekeye iyo ndirimbo yacu yafuswe ndabizi byose ariko ndibaza yuko tuzakugerageza kwishura normal ya kundi ko ndabandi kugerageza kubona ama question ni menshi cyane. You don't peace. Yeah, she don't peace, imagine. Voilà. Jere sinzi kuvuga ijambo muto. Jewe mbanza ngaha nyene nkadudurira ko ivyanzanye mugabo urumva ibintu byo kuvuga cyane sijyanye mugabo. Je ibintu byanje byinshi abantu barabizi ngaha kubera yuko ndagerageza kubivuga. Kumbure ngira wowe nyine washaka kumva wewe cyangwa uvuge kugira ngo ashobore kumva inuze zawe ko jewe ndibaza yuko je maze kuvuga byinshi ngaha. Voilà. Comme ça after Lisharon genda hariya umute mugenzi wawe umute musi wari kuri unuze uravuga. Voilà. Uriko uravuga? Oya, nta mutinze man. Ataba ama commentaire nta bintu biri seriye hano. Uradutamo uko. Oya kameme hari ibintu tuvugira ngaha ibintu by'ibintu birebire ariko précise nibiki. Yarona rikara nta man.
ariko aragutaho Sharon. Iyi Deli Sharon. Eh, Don't worry Prestige. asante Ego. Sharon. Li Sharon ashaka kukwemeza. Urabona ingene urabona ingene uriko uranyegera. Li Sharon aratwica. Bahe. Ariko ndagusinda tu yamaze guteba. Ya utiyubawe manager wa Fernando Sharon. Abantu bashaka kubaza ibibazo Fernando mugende kuri ntuze yiwe. Yes Aston wagwana. Arashaka kumaza ibibazo DJ Fernando bagende kuri ntuze yiwe. Hama bamaze ibibazo kuko ebana. Abaza kwatika gade question yaza kugira. We Alvin wewe uraprofita. Icyuka hagati ya non, même pas, Olivier, Silvio. Précise, don't worry. I understand. En tout cas, jewe namuzanye ngaha Fernando kugira ngo ashobore kuvugana na uyo ni ndagutaye ndi Sharon. Ni Sharon man. Ni Sharon ndagutaye mu Maligana. Nakuwi hapa. Ni Sharon nuva gutaye mu Maligana. Thank you guys. Wapi Alvin n'umurundi. Hari abariko barabaza kuri umunyarwanda bro. Sinzi ngira nivyo binyarwanda ugumuvuga. Kunda kuvuga ikinyarwanda cyane, ufise indirimbo nyinshi n'abanyarwanda, so c'est normal ko bakwita umunyarwanda. Wapi man? Ya ndakubona bien mugaya nta son yawe numva. Maze asante sana. Ok, reka mendi irabira ama commentaire. Oya wapi? Fone yawe yabaye iki man? Nubu.
Yo guys, mukumurindira Alvin rero kwaza mashaka kumbaza ibibazo muri commentaire abandi abishura anatanda ko Alvin agaruka. Grip irandembeje bro, grip irandembeje kabisa nako nambaye n'umupira yana ari mwijoro mu bushuhe ni ari mwijoro mu bushuhe ni ya ni benshi kabisa niyo mpamvu unda kumva ni bo uranyumva. turirimbire kazi imana inkunda reka nzoyiririmba mfise na guitar nzokora inoze mfise guitar ndaba canke piano ndabaririmbire tuzogira karaoke tu. Ubu rero wamaze kumenyera ku buryo next time uzoza ufise gitari na piano orchestre yose. abantu bose bari kwandika ariko ngo bafana Fernando bari kuri commentaire zanje mugende hariya mu mwandikire we kuko jewe mwanditse ngama commentaire wowe ntayabona. Fernando je ndatangaye aje no munsi muri imihanda none bavuze ngo next time ngo azogarukana gitari I'm so confused. Bana wagize amakosa kunzana ngaha. Voilà. Sasa rero mes chers amis hapi sindiko ndafuha vraiment ahubwo birangyoheye kabisa. Jewe ngiye ndabona Fernando ngaha muri imihanda nogyoherwa cyane kubera yuko yo iyi mihanda kabisa abantu baho barafise urukundo rurenze cyane noneho mbona umengo urukundo banyereka jewe ifo yuko n'abandi artiste baronkiraho sivyo kugira ngo bashobore kubona à quel point ari abantu wa supporting muziki ndondi kubera yuko guys murabizi yuko ndashaka kwanza uturoze 10 imbere yuko mbandanya mumpe uturoze 10 umuntu afite uturoze 10 atuntemo vite fait murakoze. Urumva guys en fait je disais que murabizi yuko ari abantu Alice sawa thank you so much mugabo ntamo basi nuzenya n'amaroze 10 hamucu ugenda guys ufite murumva rero tugiye okay amaroze bwa tugiye kwijambo sivyo Fernand hamacu tutera blague after mugabo tubabwire ikintu cyatuzanye ngakora yuko ndabona ufite abantu benshi cyane najewe ngaha bari koraza thank you. Guys murumva rero Jena Fernando twafise kuba gishasha kandi murabizi yuko mu bintu cyatumye mva Nairobi nza ngaha mu Burundi ni kubera nje gukorana na Fernando cyo gikorwa hamaje twara video yayo hamaje cyo swing mugabo cyo twamaze kugikora. Voilà la raison pour laquelle twakorana na Fernando nuko murabizi yuko song twasohoye ya mbere yashoboye kugagwa ku rubuga rwa YouTube era nakivuga ati nimba twari dufite objectif yo gukora ikintu cyiza rero bikaba bitagikunze yuko ico kintu ushaka guma kuri YouTube ndiye ko tutoshaka kuri kindi kimeze neza hama kikaguma kuri channel ku buryo umuntu ashaka kuvuga ati kanaka torakoze kuba cyiza kandi kirenze. Voilà idikunda avuga ati faut ko ngenda nkora na Fernando none kuga cyiza hama ibintu bishoboye kugenda neza kubera yuko mu bantu babaye aussi naje nababaye kora igikorwa cyanje cyahagaze ki ma 400 quelque chose. Donc si ibintu biryoshye namba. Voilà rero igikorwa turashoboye gikora ndibaza this next week igikorwa kizoba cyamaze kuja kuri YouTube yanje. Voilà c'est pour ça nkuko nabibabwiye kuva kare nakivuga ati kubera yuko icyubiro cyo gikorwa cyatangure ngaha nyine kuri TikTok noneho ndavuga ko ushaka kuji Burundi noneho aravamo abantu ba supportinga ndabashimiye cyane kandi ngazokora challenge ya mbere sa Darone ngazokora challenge ya mbere ego nkuko ariko arabivuga indirimbo ya mbere yakuwe ku rubuga ntibyanjoheye ni benshi bitaryoheye no mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi kubera ko
nta kibazo na kimwe kitotorerwa inyishu mu gihe mutanze umwanya wo kuyaga, ariko ntivyagenze neza, nabwo bashoboye kuyaga ngo mugire ico muhurije ko. Kuri side yanje urabizi ko nari nagerageje ariko ntivyakunze, si vyose twavugira ngaha, ariko nta kundi reka dukora ikindi gikorwa, tuzosiga amatrace twerekane ko twigeze gukorana, ko nkino saha nta muntu azokwibuka ko twakoranye mu gihe indirimbo itari posted kuri channel yawe canke yiwanje. So jewe vraiment indirimbo bwanje naramaze kuyikunda, imeze neza ku ruhande rw'iwanje, nibaza rero ko n'abakunzi bacu bazoyikunda. Ya voilà guys, igikorwa twakoze ni igikorwa cyiza cyane. Ndabona abantu ngaho mu commentaire ariko barambaza ngo uninde Marielle sinzi kusiga utanga ama gift. Welcome kwa Kube. Jimmy yavuye ko ni shaka kumera nk'abandi, yarafuswe bagira ijya yake. Voilà, nijya indirimbo yakuye ku rubuga rwa YouTube ni shaka kumera nk'abandi, niyo yakuye ku rubuga rwa YouTube. Ndabizi ko hari abantu bagenda bakayibona mugabo ijya siyo original yayo, kandi ntiri kuri channel yanje. Voilà, Urazi kujya mu tipa ariko abantu bibaza ngo ni ijya iwacu cyane, kandi nakubera yuko ijya channel ya Clay ari Alvin Smith, abantu bose noneho baca bibaza yuko ari jewe, mugabo sashike ijya song ntikiri kuri channel yanje, iri kuri channel yanje yarafudise. Voilà. Marielle kwa Kube ndabona ariko yagutamo Fernando, ndagiye cyane kuri abantu bariko rakwakira. Ufite jewe nashatse kuzana ngaho kugira ngo abantu bakwakire, sivyo bakwakire, noneho namaze kubona ko n'amagifti bagutemo. Zokama nagarutse. Yego Marielle, yes, abantu bariko rakwakira ndiko ndabibona Fernando, uragisha noneho ariko arabaza impamvu ijya ndirimbo yavuye ko. Alvin yarabivuze muri video yakoze, yarasiguye byose ingene vyagiye biragenda. Muri make bananiwe guhuza, bicare bayage bahuze, so kubw'ivyo rero umwe afata ingingo yo kuyifuta. Hariho nagirira abantu baduha marozana. Aravuze gute Fernando? N'umuntu yakabaza impamvu ijya ndirimbo yavuye ko, noneho ndamubwiye ko hariho video wakoze usigura ingene vyagenze guhera itangure gukogwa gushika iveko, canke barabifuse? Muga ku Facebook yose birahari. Facebook birahari. Ya hari ibibazo vyabaye tu, byashoboye gutuma indirimbo itagumako, ariko noneho c'est pour ça on est ici kugira ngo ushobore kubabwira yuko twakoze ikintu ko gishasha, kandi next week izosohoka iwiki nyeniza. Nkuko nabisiguye, ni igikorwa cyiza cyane kubera murabizi yuko uyu mujama asaza akora ibikorwa vyiza, and muco bibaza rero iyo dufatanyije tuba dukora ibintu vya danger. C'est pour ça nemeye kumfata ku nguvu, ndavuga ati ntizo kuzana kuri TikTok kugira ngo ushobore kuvugana n'abantu, kuko uri umu artiste afise abantu 100 barenga kuri TikTok, ariko nturi update cyane kuri TikTok. Noneho abantu bose bisubiye ko niba abantu baza kubara ama challenge cyangwa ibindi, ifa yukuza uragerageza nko kugira kuntu ugira ama live kuri Instagram. Thank you Stone. Ugira ama live kuri Instagram cyangwa Facebook, ugerageza uje kuri TikTok aussi, ko hari abantu benshi cyane bashaka kukuvugisha, bashaka kubona, bashaka kugira asante Aisha, bashaka kugushimira cyangwa bashaka kubaza des questions zitandukanye. C'est pour ça que namubwiye ati ife kuza kuri TikTok, noneho abo bantu 100 barenga muvugane nabo bishime, kuko iyo abantu bagukunda bagushigikira baba bashaka ko des fois munavugana mu partage ivyumviro, kumbure birabaryohera. Nta kintu kiryoshe nko kubona umuntu ukunda hari kuri live, noneho uranditse na comment arayishuye, baba biryoshe cyane, sivyo? Naho bitagira abartiste bose, ariko abartiste ico kintu tugiye kucijukira, tumenye ko ico kintu ari kintu ciza cyane ku bartiste, ku buryo tuzaturagereza gukolabora n'abafana bacu canke inshuti canke abagenzi, sivyo? Yeah, that's why rero uyu muhungu ngaha
ya ndabona abantu kabisa muri kumurageza kumutamo kandi murakoze cyane. Noneho nashaka kabisa mu mutima mukuru amubwira ati ingo abantu bari kuri TikTok n'abantu beza cyane, ni community nziza baraza kwakira niko muravugana. Yes, gogo nibiki. Thank you so much Stone. Voilà. Igikorwa rero twakoze ndibaza twashaka kubabwira izina ryacu. Yego it's okay. Kubera bari special c'est pour ça twagize na affiche yuko tuza kuza ngaha ni kubera yuko bari special. Urumva niyo mpamvu niyo nta cobuza na kimwe ko tushaka kubabwira izina ry'indirimbo tugiye gusohora, ariko icyo mumenya cyo guys ndabizeje wallahi indirimbo tugiye gusohora ni indirimbo nziza kandi I think ni indirimbo nziza kuruta nshaka kumera nk'abandi kubera yuko indirimbo nziza vraiment. Je rero ntababishagaje, je ndakunda DJ Fernando aragira ndakunda ba melodies yiwe kandi murabizi music. Thank you Stone, thank you so much. Murabizi indirimbo ziwe abantu benshi niba bazikunda kubera zo zima mu melody meza n'amajambo meza, c'est pour ça ziba viral kandi abakoresha telefone. Fernando niyo musani wa mbere noneho nagiyewe nicara hasi nkavuga ati uyu mujama ibi bintu abigenza gute. Uyu muntu ankubise inyundo ninde? Nili Sharon. Uyu muntu ankubise inyundo ninde? Nili Sharon. Nili Sharon yo ni manque de respect. Gute ushaka kunkubita inyundo yo kuzuru ndiko ndavuga? Ukankubita inyundo kuzuru ndiko ndavuga vraiment. Voilà, reka tubandanye. Ntusubire kandi kunkubita inyundo. Nimba ari cyo dufitanye tubabarirane mugabo ntushaka kurinda ndiko ndavuga ugacurunka inyundo ikankubita kuzuru. En plus ntaro kumbwira basinjyana guterera inyundo. Ufise kurunka inyundo inkubise ku munwa none ngo ndashobora kuvyimba umuntu. Marielle. Salut Marie. Voilà, guys, indirimbo rero yacu yitwa Ndi Occupé. Ni indirimbo y'urukundo. Nkuko nababwiye nimba nahisemo gukora na Fernando ni kubera nzi yuko tuzakora igikorwa cyiza kandi nuko nababaye cyane kuba kigiye kuba cyacu cyambere kigeze kiguma ku rubuga. Ndavuga ati fuko dukora ikindi kugira ngo ibintu bishobwe neza kumbura n'abafana bashobore kuma bagihorwa n'ikindi gikorwa gishasha. Rero ndabijeje igikorwa cyiza cyane kandi nashaka kuzanga aussi nshobora gushima abakiki n'abandi bose bashobora gusapotinga, nshobora gushima aussi na DJ Fernando ko ashobora kwemera yuko igikorwa tugikora hamwe. Murabizi ibintu abaririmbyi baragoye iva n'amagahunda atandukanye mugabo jewe icyo shobora kuvuga ati nje ndashimiye DJ Fernando kuba ashoboye kunyemerera yuko dukora icyo gikorwa kubera yuko sinanizi kubiza gupasa mugabo alhamdulillah ndashima Imana kuba byamaze gupasa. Ariko indirimbo rero yitwa Ndi Occupé. Indirimbo y'urukundo, ni indirimbo ishobora kubigisha ibintu byinshi cyane mufashe umwanya wo kuyumviriza. Ni indirimbo yigisha abarundi benshi bavuga ati ngo indirimbo irimo message nyabaki, ariko sashi ndabijeje ni indirimbo ifite message nziza cyane nkuko ndashaka abadonatere bane guys. Ako murashobora kumpa amakado basi none mshaka guma nsinda je ngume mvuga amansinde babari basi muhumaka. Ndashobora abadonatere bane sawa abandi guys, ndabuze abandi badonatere babiri agashugwe kabiri abandi bantu bamo dushugwe tubiri please guys, please abandi bantu bamo dushugwe tubiri kandi sishuyaje wallahi no kuri kumana pana kumara amaza uko je imbere y'umusani yaje ngaho uno munsi yahama mu mara amazi imbere yiwe. Ndashaka agashugwe kama hazi undi muntu amagashugwe kama undi muntu. Okay, thank you so much, thank you. Voilà, turi muri fatwa. Thank you Kenzi, thank you guys, turi muri fatwa ni mundukira ama gift rero. Thank you na Fernando baramuhaye nanje ni mu uretse gato kwaza saba ama gift. Oya tugeze mu nakuretse uvuge man. Kumengo bariko baragutamo guys, let's go. Namaze gukamirika mu mbuga. Uyo ninde muntu. Thank you so much, thank you ari. Uyo ninde aboni badaguma bagutamo bro. Nili Sharon. Arona kumereye nabi man. Nili Sharon ariko akora ivyo bintu. Kumereye fo. Ariko abo ari comment iwe ntabonye neza baciye ubusamanza.
wabasha kumwishyura nta kibazo Elisha nigeze arakwica kubona avuga ibintu by'uko ashaka ko dusubira kubonana mu ndirimbo na Melanin. Nabonye izina Melanin gusa ndazi ko aba ashaka ko turirimbana. Katurabe iri kure mugabo. Kandi hari n'undi muntu yasabye ngo iyi ni indirimbo. Abyumva arangira arasubira kubyandika. Guys, thank you so much. Voilà, ça c'est le différent. Voilà, c'était juste ça kubabwira ikintu nyamukuru cyatusha ingako ari indirimbo izasohoka next week. Hama ko abantu benshi baramaze kunsaba même inbox bavuga ati uzotuzanira DJ Fernando. Nari n'abandi bazovuga bunuzenya bavuze ati ngo nozanira DJ Fernando tuzogushimira cyane. Voilà, abariko barashimira murakoze cyane. Hama muzoshimire mu biyeri aussi. Ko nabazaniye umusitari wanyu kuko ndabizi n'abantu benshi cyane bari bamukunda bari bashaka. Ndabona na Ben Nice on my side. Ben, welcome. Uvuze? Imiti je bamaze kumbwira kenshi urazi ko nakunda kamera kabisa, ni nayo mpamvu nakora na maklipe je ndatinya kamera. Wewe ukaba wanzanye nga bro urarenza ahubwo. Ahubwo nyene. En plus minuit jewe 21h majyamye bro. Ariko guys, murazi ko murazi ko DJ Fernando aguma nsinda kweri mwese muri ngaho. Arije namuzanye ijyambere. Bro, ikaba motive kuzotuma ngaruka kubera ko gumye nsinda. DJ Fernando nasuye kandi kunsinda. Amaze kunsinda kenshi bine byose. Kandi ngani ko ndahora cyane ko urumva kuwera rero ntako ndakoma induru mucamubona yuko je ndikijuju. Murabona ingena aguma nsinda uyu mujama ari mushasha je ngaho. Richard anyemereye clip. Arakwemere clip Richard. Asa, nimbaremo clip. Yego. Arundi yabagize ko ijya cyane. Linda baby, sinjyamu tamaye manigana cyangwa ikindi kintu. Fernando amaze kusinda ibitsindo bine. Wavuze? Ari wabagiye ko channel ya We Love Music twayihevye. Oya bro, channel iracyahari kubera ko anytime urashaka kubona ikintu kijya ko kubera ko turafite indirimbo ziri muri stock twakoze kera kandi dushobora no gukora n'izindi pourquoi pas. Rega nta Paul finale yagiye ko man. YouTube channel nishobora nubwo twoba tutosubira gukora ikindi gikorwa, YouTube channel iteza kuhaguma kubera ko ni kahise kacu. Wese azora avuga ati natanguye bimeze uku. So rero uri karabaza ko twigurisha, oya nibaza ko ari oya peut-être yaje nk'abandi bantu bashaka kuja mu muziki ikaba nka channel ifasha gusupportinga abandi mugabo ibikorwa bikaguma, sino ntidushobora kuyigurisha. Voilà, guys, abafite ibindi bibazo ntibabyandike kuri commentaire zanjye bagende hariya kwa Fernando kugira ngo bashore kugira. Ariko guys, bagiye duhe mission bonus aussi tuguma tuvuga mugabo oya vraiment. Guys, ndashaka abantu batatu banamo maroze. Ndashaka umuntu umwe guys, akaroze k'umuntu umwe atandukanye na ari canke keza umuntu umwe. DJ Fernando mushaka muyihoza arimenya naho no musinda amaze kusinda bine. Guys, ndashaka umuntu umwe shama karoze. DJ Fernando arandembeje mbabarira. Umuntu ndamuzanye gayi rya mbere asinde. Umuntu umwe amakaroze, umuntu umwe amakaroze. Umuntu umwe amakaroze. Umuntu umwe amakaroze guys, umuntu umwe amakaroze. Thank you so much. Thank you Sisi. Nanagize ubwo. None ufise gift ya yose nayive. Guys, mune mwongeze muri x3. Na ugeze muri x3. Urumva je nasegereje amaroze. Wewe nta na rose nimwe wasegereje urumva abantu baguma baguha. Guys, tugeze muri x3 ni mumi. Bumi ari he? Ndamubonye. Okay, Bumi, uyu ni umwanya wa Fatua. Urashaka kundikira ibintu biremereye. Bumi, mikinu kiremereye Bumi. Micyari cyo cyose kabisa umujama amaze kusinda bine. Sawa, tumuhe. Twagiye. Turi muri Fatua guys, gift imo ichwa Fatua. Umaze kusinda ibisindo bine byose. Iraba kandi bari kora gutama. Guys, Bumi please. Fernando aranyishe. Bumi. Voilà, Bumi araje. Ni bon. Twagiye Bumi. Nari ndabizi. Turi petit.
Ndakuwa maraba. Thank you Bumi, thank you njo. Okay. Ndakuzana ngari imwe ucyo ushaka. Urumva rero naguhaye umutwe ucujya n'amatwi n'amazuru. Frank arambajije. Gihubona indirimbo ifuswe ko wari wanakoze clip utanamenyereye uzakiye gute? Bro. Urumva abajournaliste b'abarundi cyo ndabangira. Ngo wari wanakoze na clip utamenyereye. None yabeshe je nkoresha dokomo nari nagiye imbere ya kamera noneho bahita bayifuta. Ngira ngo bavuye umuntu ntabwo akwiye kujya muri video nziza. Ifuye ko aza mu za dokomo. Ijya ndirimbo byarambabaje kubera ko hariho energy yanje nari natakaje, hari umwanya wanje, hariho n'amahera yanje kuko uko biri kose na general dépensije. Uko biri kose ari ibintu nyene umuntu ateza. Ego Alvin niwe aba ari chance gukora ibintu byinshi mugabo naje ndagira ico nkoze kugira ngo igikorwa kimere neza ko tuba tugisangiye. So byarambabaje mugabo ni kwisimera isiragoyesha nuko bimera tu. Niyo mpamvu twadesize gukora iyindi kugira ngo ize none hata n'induru na zimwe zirimwo abakunzi bacu banezerwa. Nibaze bakumbura igikorwa ngo baburi igikorwa Alvin na Fernando tukakoranye. So nivyo rero byarambabaje tu. Davina ndabona ko urabaza ibibazo byinshi washaka kujya kumubaza hariya kuri side yiwe kwa Fernando. Kandi jewe sinijya rya mbere ngiye muri clip Frank. Jewe natanguye nkora clip kuva kera muri We Love Music. Abo nagiye muri dokomo mu nyuma ntanguye career solo yanje. Sino ama clip narayakora kandi akaze man. Nubwo atari je nayirihira bien sûr. Ni Frank, un journaliste c'est pour ça que je ivyo bibazo. Thank you Bumi, thank you so much guys. Thank you so much. Voilà guys, get ready for our songs. Our new song is out. Thank you Arlene. Thank you so much. Voilà, izoja out next week nkuko nabivuze. Igituma rero ari abantu bashasha ngoma mbona baza. Niyo mpamvu hari igihe usanga amajambo navuze kare ndiko ndagerageza kuyasubiramo kugira ngo abantu bashasha baje bashoboye gutahura ivyo turimo. Twajenga kugira ngo tushoboye kubabwira indirimbo ishasha tugiye gusohora jewe na DJ Fernando. Munitwa Davina ngo nyishuye fo ariko ngo fete yanse kunyishura. Okay, yari yamajije gute? Davina yari yamajije nganza namubyaza kubaze wewe. Mia welcome. Acarambira ati jewe wanje mwana commentaire yiwe mbona. Oya ni indirimbo nziza. Bumi, I swear God, I think umva uzoyikunda. No, me, I can't block you, Davina, but you go on Fernando's side, anybody on Fernando's side, and you ask that question on his comments, not here. Guys, ndashaka abadonatere bane bama uturoze. Uturoze tune guys, thank you Ari. Uturi turoze guys, ndabuze turoze tutatu, thank you guys. Uturoze tubiri guys. Ndashaka uturoze, thank you. Twakwiye, thank you Nana, thank you Bumi. Guys, tugire muri Fa3 kugira ngo Fernando tumukubite noneho. Agire Fernando atahure ico bita on your channel or no izoja on my channel. Indirimbo izoja on my channel guys. Indirimbo izoja on my channel. Yes. It's my songs. Yeah, it's my song. Izoja on my channel. Indirimbo ni Alvin kuri channel ya Alvin Smith. Bumi mbere yo kugenda batwaza untemu rindira Bumi. Yo tugeze muri Fa3 Bumi Fa3 irashise. Fa3 irashise amucu nta mugende vraiment. Fa3 irashise. Fa3 kwidashika. Wageze kuri Fa3 wagaziye Fernando? Oya. Fa3 bagu. Thank you DJ Sky, thank you. Guys tugeze kuri Fa3 voilà Bumi. Namo rero hamabuce wigira nta kibazo kabisa. Kikibazo cha Davina ngira rakizi Davina. Tugeze kuri Fa3 guys. Fa3. Bumi tugeze kuri Fa3. Bagwaye Fa3 wewe Fernando. Oya ni bagwaye Fa3. Apiniraze.
Thank you Bumi. Ndakwica man. Voilà guys, tugize kuri fatua guys, tugize kuri fatua. Thank you DJ Sky, thank you. Guys nabaza DJ Fernando nguyu ngaha mu mwakire none abantu bamufana bagende ari bamutema. Je namuzenga ati ingo ngaha umva usigurira abantu ingene ukoresha dokomo kandi kuri TikTok hari abantu bashobora gusupportinga none ugakora na video nziza. Gute ukoresha telefone? Aravuga ati ngewe telefone nico kintu mba mbona kiri hafi yanje. Ariko ngiyago Alvin wabonye ko Sharon ari gusupportinga Fernando. Ego sha nawe Sharon shango ari gusupportinga DJ Fernando. Bari bansinze bine. Ngo Sharon yavuze ngo azomukorera video DJ Fernando. Alvin, you are the best artist. Thank you so much. Alvin Zirahes. Thank you Keza and Swag. Don't worry. Davina ariko abaza uwafuse ijya ndirimbo. Alvin nibaza ko ari wewe umuzi kubera ko jewe nabimenye yavuye ko kandi iri kuri channel yawe antuka barakwereka umuntu yayifuse wewe. Ya agiye kuri channel yanje kwirondera aca uyifyonze ko ucubona umuntu yayifuse. Arazwi kandi aranditswe hajya ni bikene ko tumuvuga ngaha kandi azwi hajya. Ufite ugiye kuri channel ukaraba cyangwa kumera nk'abandi directement ucubona umuntu yayifuse kuko bakubwira yuko iyo ndirimbo yahagaritswe n'umuntu yitwa kanaka. Alvin nkumbuye abantu bavuga ko bakumbuye filme zanje. Merci vuba cyane zo batamu. Fernando kudaheruse kuduha bishasha umuntu abaje on my side but thank you. Nibaza ko iyo yiwawe nizo tangura before ko nangura gushira habona ibikorwa byanje. Nibaza ko wocu utanga umwanya none izo maregiye kingana gute cyangwa uzocishira muri stock. Oya ni next week namaze kuvuga yuko tuzoyisohora iyi week itangura nyene. Uno musi turi vendredi, turi jeudi, ejo vendredi, samedi. Iyi week nyene iza. Nibaza ko niyo ndirimbo ya izo bigiye kunoze. Ubwo nzohera kuri Alvin ama après ibikorwa by'iwanje DJ nyene peut-être cyangwa n'abandi bantu kubera ko msema projet menshi cyane kabisa. Oh la la. Ya genuine sindario ba Bumi bari niwa. Nahoza bande hiyo iwa. Nimbuse ikintu ushobora kubwira je sais pas hari abantu ko babaza ibibazo ibintu byinshi muri side yanje. Uvuze DJ Fernando Alvin ndabemera. Thank you so much. Thank you. Ya ikintu novuga yuko ari ibibazo byinshi bakorambaza mugabo birabaje weje nyene. Alvin bitamuraba. Ibaza ko nzobaha kanya mushobora kumbaza kubera ko araheze umwaka ugomba uhere ata radio ngiye ko canke televiziyo ariyo yose canke ahantu namwe novugira ikintu kubijanye na career yanje canke n'ubuzima bwanje. So nibaza ko nabigize kubera impamvu hari ivyo nashatse ko bidapfa mitamwo kunuma nagira ico ndabivuga ko. Rero nibaza ko nzofata kanya gakwiye tabaganirize mumbaze none ikintu cyose mumva mwifuza kuva ntanguye career solo yanje meme nava mushaka it's okay mugabo tari naratinya bakamera cyane surtout kuvuga ibintu byagiye biraba muri career yanje. Mwarabonye abanyatatse, mwarabonye abangwanije, mwarabonye antuka nagize ama challenge menshi muri ino career yanje. So Alvin arangarukanye imbere ya kamera nibaza ko aranteje abantu kuko nzoba oblige yo kuzandishura ibintu byose. Ya c'est vrai kuko andazi hari abantu benshi cyane kabisa gufite ibibazo bitandukanye. Guys mugabo mwenye ko je nimba namuzenga kugira ngo nshobore kubabwira kuvyerekeye indirimbo yacu ya avant n'indimbo tugiye gusohora vuba. No gushimira abantu bose bashoboye sponsoriza kugira ngo ikorwe gukorwa no gushimira aussi Fernando nyene aussi kuba yashoboye kwemera gushigikira icyo gikorwa no kukijamwo no kubabwira n'iryari kizosohoka kubera yuko nimba twagikoze ni kugira tugisohore. Voilà c'est pour ça turababwira izina y'igikorwa aussi turababwira
na ryari kizosohoka. Ku batari bwaze, izina ni Ndi Occupé. Indirimbo y'urukundo, ni indirimbo iryoshe cyane, ni indirimbo umwe wese ari ngaho ashobora kumva ikagira icyo imariye muri uwo mwanya azoba ariko arayumva, cyangwa ikagira icyo imwunguriye, soit mu rukundo cyangwa mu byo amaze gucamo whatever. Rero ndabigeje vraiment, ndababwira ati iyi ndirimbo niza cyane, ndazi ko muzoyikunda kuko burya ikintu cyiza kiribonekeza, kandi ikintu cyiza murakibona mukiriko muranagikora, canke mwana yigije kugikora, canke muriko muracyumva après studio session. Wenyine noneho ubuziko ikintu kizorengana canke kizorengana, ariko ibintu byose n'Imana ibikora. Ariko usi hari ikindi kintu uvuga ati iki kintu naho kitagiye maybe, ariko vraiment cyari ikintu cyiza kuko si indirimbo zose zironka amahirwe yo kuba hiti ngo nkuko umuntu aba yavyiteze. Voilà, ariko ndibaza ko ikuba cyacu tugishyize ku maboko y'Imana. Si kera cyane kizosohoka next week, iyi week nyine itanguye. Turashaka support yanyu, c'est pour ça twavuze ati reka dukore live yo kuri TikTok, kubera yuko nkuko nabivuze kuva kare TikTok abaririmbyi surtout abartiste b'abarundi turasinye tutayitaho, kandi TikTok iri ma platform atuma umuziki ugera kure cyane. Voilà, rero ndavuga ati ifo yuko nkuko jewe namaze kuwutahura akiri point TikTok irikira amfasha cyane, canke TikTok irikira supportinga cyane. Ndavuga ati reka ngire live yo kuri TikTok kugira ngo ishobore kwiadressa kuri abo bantu nyine mbona yuko bakoresha iyo platform igezweho, iyo platform isigaye ituma imiziki, apana muziki ndundi, imiziki yo mu bindi bihugu ishika kure. Rero c'est pour ça nacimbya Fernando faut yuko turaba ingene dushobora kuba update surtout kuri TikTok kugira ngo imiziki yacu ishobore kugera kure ku TikTok, n'abari muri TikTok bose muri rusangi barashobora kugiza ikintu kure, noneho kikagera kure. Voilà, ndabashimye kwe bana, asante sana. Jewe mwanyakiriye neza, n'umva ndabibabwira mwamaye motivation yo kuzogaruka. Nibaza ko nzobaha show kabisa ikwiye, kubera ko Alvin yagize ikosa ryo kunzana ngaha. Ebana, nzokwama naje, nzobaha show, nzoba mwanya wo kumbaza ivyo mwumva mushaka. Hari n'umunsi tuzokwandikana indirimbo ngaha nyene, muze murampa amapahole ngaha hasi, twandike indirimbo, tuyihejeje tuyiririmbire ngaha nyene, mugani izosohoka izobiherenganye. Nimuzoje ushaka bazomfate ngo baranyandikiye bro. bacavuga ngo barakwandikiye. Noneho izogiherera ngaha nyene, tuyivibinge ngaha nyene, bihere hama tuyiheze, biherera nyene bihere. Ariko kana urazi iyi TikTok, je vais bien Michou, iyi TikTok tu vas pas regretter. Nukwimenyera tu ikoreshe neza, kuko si TikTok gusa, imbuga yari yose biravana ingene uyikoreshe. Iyo ukoresheje neza noneho murabana nayo neza, imbuga rero yose iyo ukoresheje nabi murabana nayo nabi, sivyo? Ariko ndakwijeje vraiment nga kuri TikTok hariho audience nini cyane y'abarundi, kandi se abarundi bari civilize cyane, kubera yuko uzi inshuro sister yama yambwiye ngira ama live man. Sister wanje sana ibana ngira mu mwanya wose n'ibintu bishasha ni wabimbwiye. Nena n'ivyo mbanzi nikamposta nakeneye. Ya sister warakoresha TikTok cyane kuko hari n'izindi ndirimbo zawe nyinshi usanga ari watangura kuziposta ijya mbere, no gasanga ama challenge yose abantu bari kuyakora kuri account yiyo. Ya uyu muntu mishu navuze n'ivyo TikTok y'abantu irapromotinga cyane. Rero niyo mpamvu ifo yuko abaririmbyi b'abarundi natwebwe tumenya how dushobora kuza turakoresha TikTok
nakujya kuntu twama ku ma Facebook tuko turaposta tuko turama commentaire twishura n'abantu tugira ikintu no mwanya tukabuzana ngaha ugiye live urashobora kuvugana n'abantu bawe abantu bagukunda bawe Fernando ufite melody menshi ufite utuntu twinshi sometimes abantu bashaka kureba talent yawe antuka no ngaha abari abantu benshi cyane bari talented ibyo genda neza cyane mugabo uske icyo genda kwifurije nuko ukomeza ukoresha iyi platform and tu vas pas regretter bro. Ya jenzo batamo kweli ari bariko baransaba ngo ndirimbe mugabo murumva ko ngwaye grippe ko ariko baravyumva nibaza ko nzofata umwanya next week nababwiye ko nzogaruka ngaho afise na piano canke ikindi kintu cyacu cyose mugabo uzoba postire tu kuri story nyene babwire umunsi n'isaha kugira ngo bazoba bari tayari kuko yana kabisa abantu bose babayiziye monsi mbandiziye kabisa TikTok isigaye ma platform ya mbere je nkoresha mara ku mwanya muremure cyane kubera yuko maze kubona akamaro kayo maze kubona aho maze gushikana ibikorwa byanje osi sivyo maze kubona n'ivyo maze kuhakuriramwo nimba no munsi ishobora kuza nkakora indirimbo iri sponsorisé par umuntu twahuriye ngaha ari urabona canke nkakora nka video iri sponsorisé par umuntu twahuriye ngaha canke nkakora ikindi kintu kirenze urumva ko iba ari ibintu byiza cyane antuka abantu bose banyakiri kuri TikTok ndabashimiye cyane naje ngana n'umuturage nka DJ Fernando no munsi ariko uno munsi naje ndiko ndagereza kubwira abandi bantu umviriza batahurira akiri po TikTok tukeneye kuyikoresha noneho imagine nk'aba artiste twese tuze tuhurira ngaha noneho nkage live tuba tugiye ko ku Instagram tukasanga tukagira antuka yo umuziki wacu ugira kure cyane bro kure cyane gose birenze ya je TikTok iramfasha ibintu thank you so much thank you je Fernando ari umuntu ngazi ko ijya ndirimbo yacu wa undi kiki ya ngaha kandi ndamushimiye cyane ya thank you kiki bana ubawe cyane kabisa ya waruvuze gute Fernando namuze ati jewe TikTok support ira promoting cyane kubera ko nauraba abantu barabe ama video challenge shirako uko bangana n'abagira ama challenge uko bangana babari benshi cyane atuka iri mu bintu bituma indirimbo zanje zigera kure uretse gusa ko ntabwo nayitaho ngo nkora ama live cyangwa ngo ngire iki ariko nibaza ko abantu bagiye kumubona cyane kuri TikTok kuko mfise ibintu byinshi cyane byo kubereka nuko gusa nari nanyitse kidogo kugira mbanze ntekane ego waronyise uzi ko abantu banyika n'abantu bafite depression oya urashaka kubuja kugira ngo ntugire babivuga gutya ntubwire abantu nabi ya okay ntubwire abantu nabi ugaca wigira abamahoro noneho kandi bikatuma ingorane zihaba kubera ko mu gihe wamubwiye nabi bizana izindi ngorane aro situation rero ubamo ukijya kwipowera ugakora ibikorwa gusa to n'abajournaliste bandi imihari ngo sinza mu biganiro hari ibintu nariko ndevita ebana munyihanganire cyane ari umwanya biba bikenewe ko umuntu anuma tu ari umuntu ambagije kuri commentaire zanje ngo mutubaze ngo ituma atari postinga dukoze challenge ziwe Alvin mutubarize iki kibazo ngo kubera iki mutari postinga ngo iyo bagize muzazawe je ndibaza yuko jewe ndashika nka posta video mangi nzoyigaruka ko haheze igihe kinini vuba kuko murabona nta sindi update kuri TikTok ngo namashira k'ibintu cyangwa iki ndashobora kugaruka ko ariko hageze ko sori indirimbo kandi nkagaruka nje gutora gusa nje kuraba aba followers ko bangana kuraba indirimbo abayiravye ko bangana ya nivyo ariko nibaza ko ngiye kuyikoresha cyane nabona no muri commentaire hari abantu benshi bariko barambwira ati bro ukoresha cyane TikTok urumva ko bambwira ibyo sister nyene yambwira kuva kera ariko kandi cyazo nakunda na telefone buryo
Ya guys, ico kintu nico murumva, c'est pour ça urumva nabasavye ko Fernando aba update kuri TikTok, kubera yuko TikTok iyo abantu benshi cyane basupportinga, kurumva igituma atabona ama video yanyu ni kubera aba yagize aba yapostinze gusa amakazogaruka kuri TikTok yaje kuraba ngo abantu uze aba followers umva ntiyita ngo abantu bakoze ama challenge ni bande. C'est pour ça kandi ivyo byose bitwegwa nuko umuntu ataba ari update adakunda iyo platform, donc nta mwanya yifatira muremure, ariko yamaze kuvuga yuko uwagiye kwifatira umwanya muremure cyane TikTok. Ndibaza yuko muzokwabana njyamire mubonye kuri TikTok kuri live, ariko ndibaza yuko muzoguma mumubona. Yeah. Acha we DJ Pro, Instagram nini? Hapana, TikTok kwisi yose iri muri platform zivumisha umuziki. Wewe umva cyaguma kuri Instagram gute? Fernando ndabona ariko aragutamo yo ninde? Ni Sharon. Atakuua. Niri? Yeah, atakuua. Ni Sharon rero. Kora yumvise ngo Bujumbura ari ngaha. Aciyaza kuri yo side yawe rero. Urumva guma gutamo. Yanyemereye na clip man. Ni Sharon yakomeye clip. Ayikore ntabe amasigara cica. Bina welcome. Nimba yakomereye clip na ikore vraiment na ikore. Ntaba amasigara cicaro pe. Ewe yari uriko uramubona hariya. Deja raba Fernando agize kuri 5 sa. Richard niwe ariko aramutamu, niwe mu MVP wiwe. Amaze kumuha Richard. Ash. Muhama. Wow. Fernando, je ndiko ndabona followers bawe bagumawongerekana benshi. Urabona yuko abantu bari bakunyotewe. Abantu bariko baraza gufollowinga ni benshi cyane. Kubera yuko mutamu ya update abantu baba bazi n'amanuzi yanyu, kubera yuko abareke indirimbo tu, ariko live aussi zirafasha kugira ngo umuntu cyo kuronka followers benshi. Voilà, mbe Bujumbura naze ngaha antemu regali yaranyica muhama. Voilà. Yes, indirimbo yitwa Ndiyo Kipe. Ndabonye Jibu ari ngaha bro. Jibu the classic. Producer mkali. Na Jibu niwe yayikoze. Nibaza ko ni igikorwa ca mbere kizoba gisohotse. Jewe nzoba nakore kwa Jibu. Ya, nagiye. Okay. Narimaze gukora indirimbo yindi. Muganira niraja outside. Oya, izo bari indirimbo ya mbere je nanje nakoreye kwa Jibu kabisa. Rero turabe ikizovamwo. Gusa je abantu nabijeje kubera ko indirimbo yamaze kuyikunda, abantu bamaze kuyumva bo hafi yanje barayikunze, muri studio twavuye twayikunze. Antuka turi benshi twayihurije ko nibaza ko nabandi bazoyikunda. Kuba hafi yawe ni ngwara ngwaye. Guys, ndabizi ko karimbo mugakunda, ariko naho sinashaka kumera nk'abandi, ndabizi ko mwarayikunze cyane. Baby nibikiri wangu uyo ni ndarika gutamo ivyo bintu byose. Ni Sharon nyene nari nasama sinzi ibintu nako ndara ari muri competition. Thank you Bina, thank you Sha. Uyu ni Sharon urutwe aguma mutamo Sha bombo clat aguma mutamo DJ Fernando. Thank you Benyinyi. Baragutayemo manigani. Uyo ni Sharon agutayemo manigani. Wallahi Sharon ari. Reka namamagare Bujumbura ze ngabo n'ibintu ukora nkorera. Urabona? Iyo ni manque de respect. Aho mengo uri muri ntuze. Uri kuranyumva bro? Fernando. Thank you da Chris. Fernando yasabara mu telefone. Guys, indirimbo yacu rero nuko yitwa yavuye mushaka kumera nk'abandi. Uyo muntu ninda arikaraguta. Yitwa Ndiyo Kipe. Sawa Bina, thank you so much. Guys, ndashaka udushugwe dutatu. Guys, utundi. Thank you.
ari hehe ndashaka shugwe kamwe thank you ari abari maso ari do you say ari we have to talk me and you ari guys